Banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro ciwe, urubanza rwatuzikanye ngaha muri intara ya Rumonge ni ukwifatanya namwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe, nawo ukaba usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya 10 Gitugutu uko umwaka utashe. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara kw'isi OMS risigura ko amagara meza yo mu mutwe ari kumererwa neza k'umuntu bituma ashobora kwitunganya agahangana n'ingorane zo mu buzima bwa misi yose, akagira ico yimariye, akagira ico amariye umuryango, ndetse akagira n'ico amariye igihugu. Amagara yo mu mutwe rero ni karahara mu rugamba ntibacura mu bigize ubuzima bwa kiremwamuntu. Iryo shingiro ry'ubuzima bwiza ku muntu n'imigenderanire afitaniye n'ikibano. Ngaha mu gihugu cacu sagashesheshwa muri indwara zo mu mutwe zirahari kandi zirasinzikaza bene gihugu batari bake, dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ibigo bivura izo ndwara ngaha mu Burundi. Banyakubahwa mwese muri ngaha, shengero mwese umwe wese mu vyubahiro vyiwe, uno mwaka rero ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS ryahamagariye ibihugu vyose guhimbaza uyu munsi mukuru. Icivugo kivuga kiti amagara yo mu mutwe ni uburenganzira bwa kiremwa muntu wese. Mwese ntawuyobewe ko iyo umuntu adafise amagara meza yo mu mutwe bimugirira ingaruka mbi ku buzima bwiwe, ku muryango, mu kibano, ndetse no mu gihugu cose. Kukaba nkako abagwaye izo ndwara n'imiryango yabo barasohora amafaranga menshi cyane mu kugira ngo bivuze canke bavuze ababo bagwaye. Twihweje uburemere bw'ibibazo biterwa n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuronsa ubuvuzi iyo bitagoranye ku bafise izo ngorane bose, ibikenewe kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza yo mu mutwe si bike. Vyumvikana ko tugikeneye rero kongereza inguvu muri iki gisata co kwitaho indwara zo mu mutwe. Banyakubahwa mu vyagiye ngaha, benegihugu mwese muri ngaha, umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe n'akaryo keza ko guhimiriza buri muntu wese kugira uruhara rwiwe mu guteza imbere amagara yo mu mutwe yiwe, ayabiwe n'ay'ababanyi. Mu byo rero umuntu asabwa ni ukwirinda ico cose cotuma amagara yo mu mutwe yiwe canke ay'abandi ahungabana canke asinzikara, na cane cane ni muri ibi bikurikira. Twovuga kunywa ibiyayuramutwe harimwo itabi, inzoga z'umurengera n'ibindi byose bituma umuntu atakaza ubwenge. Kurenganya abandi haba mu kibano canke mu kazi bigatuma umuntu ahungabana mu mutwe. Ni nko gutegura nkana ibihungabanya umutekano w'abandi, imitongano mu miryango canke mu kibanyi, guturubika abakozi kubakoresha bamwe bamwe, gutuma abantu batakaza ababo canke utwabo bitumwe n'ibikorwa by'ubwoko bwinshi, maze bakaja mu mwiheburo utuma bashobora kwiyahura ndetse n'ibindi. Tukaba rero duhamagariye abantu bose kuja ku kivi, bave mu bukene, kuko nabwo buri mu bituma amagara yo mu mutwe ahungabana. Gutyo zina muntu wese aroranirwe, amererwe neza, ari navyo bituma agira amagara meza yo mu mutwe, bigatuma ashobora kwitunganya, akagira ico yimariye, ico amariye umuryango wiwe, ikibano n'igihugu vyose.
turaboneyeho mbere no guhimiriza mwese bene gihugu kwitura amavuriro mu gihe wanyu agize ikibazo cyo mu mutwe, ndetse no kuvavanura n'ingendo yo kuja kuraba barumenyi no kuja mu masengesho. Eka ndetse hariho n'abafata ingeso mbi yo gufata umurwayi wo mu mutwe bakamuboha bakamukubita ngo no kubera agwaye mu mutwe. Kubiraba ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, haramaze gukorwa ibitari bike kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza yo mu mutwe, naho urugendo rukiri rurerure. Aho twovuga guhimiriza ku vyerekeye indwara zo mu mutwe kugira ngo umwenegihugu wese tubonye afise ikimenyetso c'indwara yo mu mutwe bamujane kwa muganga, mu mavuriro, ku bitaro hose hariho abaganga babinonosoye bashobora gufasha uwo wese afise ikibazo cyo mu mutwe. Hariho gushiraho umugambi w'igihugu uraba indwara zitandukira hamwe n'igisata kijejwe indwara zo mu mutwe nazo ziri muri uwo muce. Hariho gushiraho ibisata bivura izo ndwara mu mavuriro mato mato canke makuru amwe ngaha mu gihugu, ngaha mu bitaro vya Rumonge no mu mavuriro amwe ya Rumonge bikaba birimwo. Hariho gukarikiriza ubwenge abavuzi bakora mu mavuriro mato mato n'ibitaro bikuru kugira ngo bafashe abagendana izo ndwara. Twovuga mbere no gufashanya n'abasanzwe bafasha muri ico gisata kugira ngo haboneke imiti ku bagwayi bayikeneye n'ibindi. Tukaba rero tuboneyeho no gushimira icese abo bose bashigikira leta y'u Burundi, na cane cane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ubijanye n'ico gisata cyo kuvura indwara zo mu mutwe ku bikorwa vy'iteka bakora ngaha mu Burundi. Nagomba ndangize nshimira abantu mwese mwitavye ku buryo butandukanye bino birori, shimira n'umugwi washoboye gutegura uru rubanza. Eka mbere na mwebwe mwese mwashoboye kuza kugira ngo tubahimirize tubandanye twibukanya kwitaho izi ndwara zo mu mutwe. Tukaba tubasabye yuko umuntu wese mu kibano, ku kazi, mw'ishengero, impanuro twaronse muri bino birori na cane cane muri iki gikino badukiniye mwabifashe nkama. Ejo cangwa hirya y'ejo mwiture ibitaro, amavuriro bazobafasha ku ndwara umurwayi wese azoba afise. Nagomba rero ndangize ndabifuriza kugira amagara meza mwese, harimo n'amagara yo mu mutwe. Niharambe leta y'u Burundi, tugira amahoro, amagara meza azira indwara zo mu mutwe. Murakoze.